Haleluya. 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 Amashi menshi n'impundu nyinshi ku mwami wacu Yesu Kristo umucunguzi w'isi yose. Haleluya. Haleluya. Nidanazira kuri umugoroba uyu munsi ndashaka kukubwira ikintu. Imana ihezagira ukwizera kwawe. Wa mugore yaragwaye butinyanka yari hagati y'abandi bantu bagwaye benshi, mugabo ukwizera kwiwe kwamutumye kwegera Yesu yakira igitangaza kurusha abandi. Ukwizera kwawe kuroza gukora ibintu birenze ubwenge bwawe. Nturaba umuntu numwe. Nagomba ndakubwira ngo Imana ingaha neza en personne. Ubutatu bweranda buri ngaha. Ijambo ryawe ravuga neza ngo babiri canke batatu aho bakoraniye ku izina ryiwe izo biri hehe? Yes, turarenga batatu, turabasinzi. Niba ufise umuntu agwaye ejo, niba ufise ikimuga, niba ufise ikibazo cyose, ugenda uhamagara abafise ingorane. Ejo ngaha anyibazo bizokemukira hahana. Nawe wacu uyu munsi ntiwitega umuntu, witega Imana twakoraniye hamwe. Kuko iyi ni randevu yayo n'ubutumire bw'Imana. Harahiriwe abashoboye gushika ahantu. Mwisi hari abantu benshi baduhemukiye. N'umugore n'umugabo baraguhemukira, na papa baraguhemukira. Ngaho uyu munsi twakoraniye hamwe ku mugabo adahemuka. Numwe gusa mwisi. Haleluya. Ndagushimiye mwami Imana ko watwemereye kuba ahantu. Ndagushimiye kubitangaza n'utwimiza bwiye gukorekera ahantu. Ndaguha icyubahiro cyose. Nushimwe nushigwe hejuru ku muntu wese yaje ahantu. Ndagushimiye ku mutima w'umuntu wese wizeye kugiye kumukorera igitangaza. Ndizeye ko abagore bagire bakire aka kanya nyene. Nkiriko ndavuga gusa, mvuga ijambo ryawe gusa, mpagarizwe ngaha no kuvuga ijambo ryawe gusa. Ikimuga kimuguruke, abagore bakire, amakanseri bavemwo, ibihuta biri mu kimukwaha no mu kirenge n'ahantu hose bizimangane. Ikintu cyose kikuremeye kikuveko, abadayimoni babasha abantu batembagare. Mwami Imana, reka utangure gukora operation, utangure kubaga abantu, utangure gukiza abantu, utangure kubohora abantu. Mwami wawe atangure kuza mu bwinshi, ubushobozi bw'Imana nyeningabo bumanukira muri iki kibanza, maze batakuzi bakumenye. Utangure wemeza abantu ko batakumenye, abatakuzi batakwakiriye bashika basi bawe. Mwami Imana emeza, mwemu yera emeza abantu bawe, abari mu mazu, abari mu vyuma, abari mu gitano, abari mu bubare. Ndabahamagaje ngo baze gutabagwa. Suka inyota yawe ahantu Mana, suka ubushake bwawe ahantu. Abamarayika bamanukira mu iki kibanza turabahamagaje ngo aho bari mu ijuru bamanuke. Iki kibanza gicika icuririzo, aho abamarayika baduga bamanuka bajana ibibazo bagarukana inyishu mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wanje n'umucunguzi wacu. Amashi menshi ku mwami Imana kandi. Haleluya. Yesu yiteguye gukora ibirenze ibyo bibaza wewe. Uyu munsi ndashaka kubwira umugabo umwe namenye kera ahindura ubuzima bwanje. Amen. Ukomeze siko nari imeze. Nanjye nari nitonda kera. Sanga nabaye umusazi nkuko mumbona. Mugabo ntacu nsara nambaye urana ko nikwije. Icifuzo c'Imana nuko abayeremye bose bamwakiriye bamera nkuko tumeze. Kutagira isoni gushingira intahe umwami w'abami, umucunguzi w'isi n'ijuru, umuyabambwa ku musaraba akavuga ngo byose birarangiye. Niwo nje kukubwira uyu munsi. Uyu munsi ndagomba ngo numva amajambo yiwe nawe ucika umusazi, utangure kumuvuga aho ugiye hose. Bisho nkundira Imana nta ancienneté, nta kuvuga ngo uburambe. Uyu munsi nyene uwo mugore w'umusamariyakazi ahagije kumenya Kristo ko ari Mesiya, yahagurutse nk'umusazi
umusazi agana kuvuga ubutumwa mubi wabo bose, maze Imana ihindura amateka y'Abasamariya. Amen. Abasamariya ryari ihanga ryavumwe n'Imana, presque byari bivyagwa, bari bavanze. Ariko umunsi uyo mugore yahagurutse, Yesu yahindukiriye Samariya, ko Yesu yavuga ngo jewe naje kutabara ubwoko bwa Isirayeli gusa. Ariko uwo mugore yahinduye amateka y'ihanga ryiwe. Uyu munsi haraza kuba umugore n'umugabo n'umuhungu n'umukobwa baza guhindura amateka y'imiryango yabo n'igihugu cyabo mu izina rya Yesu. Iyo uhuye na Yesu ahindura amateka y'ivyanyu vyose. Aho bahora kwita intabwa, aho bavuga ngo muri abagorwa mugahinduka abahigwe. Maze mwikaze bavuga ati kagahungu kana kakarahiriwe, gasigara kazungu kurira indege kururuka, kakadamu kagakobo batuvuga. Umviriza, imyaka myinshi badutunze intoki mu Burundi, batuvuze mu isi yose, mugabo Yesu tugiye gutangura kumwamamaza mu isi yose. Aho baducokoye bazokwifuza kuba muri iki gihugu, bazifuza kutuba hafi, kuko tyo dufise inzuzi z'ubugingo zitaba ziva mu nda yacu zihembura isi n'amahanga mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Niba yiteguye kuzova mu ayo mazi, inzuzi z'ubugingo mu bugingo bwiwe, kumushikana ku isi yose, guhembura hagadutse hose. Umviriza, abo bazungu mwumva baragadutse ntibagira Imana. Ntuzegere wifuza umutunzi ntubuze ingorane afise. Baratuzaniye ubutumwa bwiza, nabo baca baruma, hageze ko natuja kubahembura. Mwavyumvise? Tugiye guhembura isi tubanje kwihembura natwe. Haleluya! Uyu munsi numva ijambo rigiye kuvugwa, ntuze kubifata minenego. Iri jambo avuze gishengero riraba umuntu wese, natwe duhagaze aho twese biraturaba. Kuko iyo haba hari kanguro ry'ukuri, kije bavuga ngo naho hoba umuntu umwe gusa, bisigura ngo nta urahaba. Kuko iyo yarahabaye nibagiye maze guturika mu gihugu cy'u Burundi. Imana idutabare cyane. Amen. Nashaka sabe umusomyi adusomere. Hari umusomyi nari napanze ko ava nsomera, sinzi ko yamaze kuronka mikro gira. Allo warose good. Unsomere mu Itanguriro igice cya 2 umurongo w'indwi n'umunani. Mukurikira neza bukebuke, ngenda bukebuke kugira ngo utahure ivyo niko ndavuga ivyo ari vyo. Itanguriro igice cya 2 umurongo w'indwi n'umunani. Dusome mu izina rya Yesu. Itanguriro ibice 2 kwera ku murongo w'indwi n'umunani. Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo. Bwira mugenzi wawe wavuye mu mukungugu, wewe uri umukungugu, nico gituma uzosubira mu mukungugu. Umuntu aca ufise ubugingo. Yagize ubugingo habaye iki? Amuhumekeramwo impwemu z'ubugingo. Amen. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni. Ahejeje kumurema, imbere yuko murema, musomye kuva ku gice cya mbere ku murongo wa mbere, Imana yabanje kurema ikintu cyose umuntu azokenera. Amen. Kujya umukenyezi yifise n'ubutifise aragerageza igihe cyose amaze kwibungenga agenda gukura utuntu twose umwana azokenera. Amen. Niko Imana yaremye. Uri munsi ngo ndakubwira urukundo Imana igukunda, nta muntu numwe kwisi, amen, numwe kwisi azorugukunda. Amen. Umviriza, igituma abantu bakora ivyaha bari mu nzu y'Imana ntibaba bazi icyo Imana yabakoreye, baravyibagira. Ngomba kwibutsa umuntu wese ari ngaha yibagira urukundo Imana yamukunze. Imana ntacitokora, nta na kimwe itokora kubwawe, ntacitokora, nta na kimwe itokora kubwawe. Oh yes. Ndakubwira isoko y'ingorane ufise zose yo zavuye n'igituma ubwiriza kuzivamo n'uburyo Imana izozigukura. Murayumva? Amen. Imana ikunda umuntu ntacitokora. Iyo waje kurema isi yose n'ibiri muri yo byose, ikintu cyose uzi kiryoshe Imana yakiremeye umuntu. Ihejeje kubirema ivyo byose ikirema umuntu, imuhumekeramo impwemu z'ubugingo. Amen. Bandanye. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni. Ruhande rw'iburasirazuba ashiramwo umuntu yabumvye. Haleluya. Ihejeje kumurema ikimushiramo aho hantu mu itongo rya Eden. Umviriza aho nyene hari hameze. Unsomera aho nyene mu Itanguriro igice cya 2 umurongo w'9 na 10 gushaka ku 17. Witonde bukebuke mumviza ijambo ry'Imana. Ndasavye ntihagire umuntu ataha
ko uyu munsi Imana igira ikora ibitangaza. Umviriza. Amen. Haleluya. Amen. N'ivyo amaso atigeze kubona n'ivyo amatwi atari bwumve n'ivyo ugiye kubona aha hantu. Witega uko utigeze kwitega Imana nini. Haleluya. Amen. Aha. Banda Naho Imana ahameza igiti cyose c'igikundiro kibereye kuribwa. ahameza amapera, amavoka, amatunda, ibigazi bivamo amavuta, kila kitu kivuga ngo kila kitu bisubiramwo ngaho bivuge. Inyama ntizaremewe abakuru, zaremewe wewe. Bandanye. Ameza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo. Muri iryo tongo hari igiti c'ubugingo. Aha. Ameza n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Aha. Kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo. Umviriza. Igihe umuntu yari akinywanye n'Imana, nta zuba, nta mvura, nta vyandagutakuye vyari bihari. Imana yaremye ibintu byose mu kibanza cyavyo. Ico giti, ikintu cyose iryo tongo ryari rifise uruzi rwaguma ruvomerera aho hantu. Amen. Bandanya umvise rwari rumeze go ruzi. Bandanya. Rwigabanyamwo kune. Rwari rufise amashami 4. Urwa mbere rwitwa Pishoni. Aha. Nigo rukikuje igihugu cose cihavi. Kirimwo izahabu. Wavyumvise? Uruzi rwa mbere rwitwa Pishoni. Urwo ruzi rwari rukikuje igihugu cyose babamwo, rwari rukikujwe n'inzahabu, rwari mw'inzahabu. Uyu munsi umuntu yambaye akazahabu gato bamwita umubosi. Mugabe ico gihe muri iryo tongo inzahabu zarajeje zikikuje ico aho abantu baba. Mwavyumvise? Uko niko Imana yari yararemye umuntu. Kandi izahabu yo muri ico gihugu ni nziza. Ni nziza. Aho niho haba ivyitwa butora n'utuyenge twitwa shomuhamu. Nukuvuga ngo amabuye y'ubutare yose meza yabaho hantu. Uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni. Nigo rukikuje cose c'Ikushi. Uruzi rwa gatatu rwitwa Hidekeli. Nigo ruca hino igihugu citwa Ashuri. Uruzi rwa kane rwitwa Efurate. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira mu iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati igiti cose co muri iryo tongo ukige kugugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzukigeko, kuko umunsi wakiriye kuzopfa nta kabuza. Gezaho wavyumvise? Imana yari vyose muri vyose aho hantu, hari vyose, hari inzuzi zine zivomerere amakartier yose y'ico gihugu babamwo. Nta mvura yabwiza kubica, nta zuba ryabuza kubica, nta nyota, nta kintu na kimwe. Hari amabuye y'ubuciro, hari ikintu cyose bakeneye. Mwavyumvise? Umunsi umwe muri iryo tongo hagati nyene hariyo igiti. Ico giti ceremenyekanisha iciza n'ikibi. Nukuvuga ngo Imana yagomba kuraba ko umuntu atayikunda kubera ko yahazi. Imana yagomba kuraba ko umuntu ayikunda mu buryo bwose bushoboka. Imana ni Imana, mugabo ifise umushaha, iragira ibigumbagumba, irakenera kumenya kwikunda. Nico twakoze Imana kandi tuvuga ngo tuyitambire kuko irakenera affection kujya nawe ikenera. Nenda ndakeneye ko umuntu amukunda. Bwira mugenzi wawe ndagukunda. Ramwe naca gutwengera. Nta numwe atabikeneye. Bose bakeneye care. Bakeneye kwitabwaho. Haleluya. Imana yani umuntu avuga ati none ko ndamuhaye byose nzomenya gute ko uyu muntu akinkunda, nzomenya gute ko uyu muntu akinyubashe. Icishiraho igiti kizomenyekanisha ukuri kuri muri uwo muntu. Nihaciye kabiri umuntu yaciye ahemuka. Isomera mu gice cya gatatu ku murongo wa 15. Imana yagiye kubona umuntu ahemutse. Igice cya gatatu ku murongo wa 15 havuga ngo zoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe,
ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Amen. wavyumvise? Imana imaze kubona umuntu ntiyamaze kabiri yaciye amuhemukira, ahemukira Imana se. Intanduruko y'ivyago biri mw'isi vyose, abantu iyo bashavuye babashikiwe n'ivyago, Imana umpoye ikiga Mana, nta ruhara namwe Imana ifise muri ivyo vyose. Icaha n'icyago cavuye ku mugabo witwa Adamu na Eva n'umugore wiwe, Adamu na Eva, umugabo n'umugore, duca ducika uruvyaro rwabo, duca tuvukana umuvumo, tuvukana ivyaha kandi atavyo twakoze. Kubera iki? Amakosa bakoze. Mugabo Imana irabwira iyo nzoka ati, wa mugabo naho uje kumenja, uyo mugore nyene ukoresheje, kuko vyaciye kuri Adamu, uyo mugore nyene ukoresheje mu kumenja niwe nzokoresha mu kukumena umutwe wewe. Hazoba ugwanwa hagati y'umuntu umugabo azovyara n'uruvyaro rwawe wanzokawe, kandi wewe bazokumena umutwe, mugabo uzobatsikumenetsa ikirenge. Umviriza nakubwire rero, ikibazo dufise uyu munsi, hariho intambara yadutse kuva uyo munsi ivuye kuri Adamu na Eva, ku ntambara Imana yadekaraye hagati y'uruvyaro rw'umugore. Umugore wese wo mw'isi avyara abana, kandi umuntu wese ari mw'isi yavyawe n'umugore. Umugore yavyaye umwana, umwana wese ari kw'isi, umugabo, umugore, umwana, umuntu wese afise ugwango hagati yiwe na Satani. Mwanyumvise? Nico gituma ugwara, nico gituma uhangayika, nico gituma upfusha, nico gituma ukena, kuko umugambi wa Satani we yari yarakora wava mw'ijuru, yari umumarayika wa mbere mw'ijuru, akorogwa kw'isi, akororanwa n'ica gatatu c'abamarayika bari bamuyobotse, akororerwa ngaha kw'isi. Umuntu Imana yaremye yacitse umwasi wa Satani, kuko yari umuntu Imana ikunda, yari umwana wayo. Satani agomba kwihora mu kuzimanganya uruvyaro rw'Imana. Abantu Imana yaremye, Satani arakwanga ubimenye canke ntubimenye, akwanga urunuka, kuko Imana iragukunda kandi gufise ku mugambi ukomeye. Igisigaye ni giki? Nuko ubimenya, ukamenya ko so ari we Mana afise umwasi, kandi uwo mwasi atawundi azomumena umutwe atari wewe. Amashi menshi ku Mwami Imana. Utamumenya umutwe azokama kurya ikirenge, nukuvuga azoguteza ingorane. Uramaze kubona umuntu yakomeretse mu kirenge naracumbagira, ugenda waragowe gushika upfe. Rero uyu munsi kuri uyu mugoroba ngomba kubwira ubwoko bw'abantu babiri. Ubwoko bwa mbere, umuntu akirijwe amenya Imana. Waramenye Imana, iguha ububasha gukomora Satani kumumena umutwe, uguma wicare wivayanga mu vyaha. D'abord ivyo vyaha n'umugenzi wa Satani, ukushishika kugendana nawe niko akumara imbaraga, mwisi azokwica. Uwundi muntu ngomba kubwira, umuntu agire yakira umwami Yesu muri akagoroba, ndakwinginze ngo uhindukire ubutagisubira inyuma uja ku Mana yawe. Satani n'abadayimoni n'ivyo mwakorana, ubabwira uti ndagusezeye kuva uyu mugoroba ntuzasubiye kumbona wewe, namenye ivyawe naguhinyuye kuva uyu munsi mw'izina rya Yesu Kristo. Naje gutera intambara hagati y'abantu na Satani uyu munsi. Arakwanga wewe, bwira mugenzi ngo arakwanga pe. Nico gituma ubwirizwa kumwanga nawe n'umutima wawe wose. Haleluya. Ntaco Imana itokora. Imana yaremye umuntu kugira ngo Imana amaze Satani mwereke ko ishobora kuronka ubwoko buyubaha, ishobora kuronka ihanga ryayo yiremeye. Iyo munsi nyene Satani yaraheje kumara Imana, ariko Imana yavuga ati urihenda, naho wabiguze ubwiza uko uyo mugore nyene wakoresheje niwe nzokoresha mu kumena umutwe wewe n'uruvyaro rwawe ndashizeho urwango. Bisigura ngo abantu bo mw'isi Imana yaremye ntibaramenya ko bafise umwasi. Niyo agwajije abwira Imana, Mana ungize ibiki? Nta na kimwe Imana ikugize Mana, nta na kimwe. Siyo nuzusubira n'umusi barimo kwakiza Imana ngo nayo yabikoze. Ni Satani akoresha amanyanga yose, arashaka gukoresha pasiteri wawe. Raba ndagwaje ntanaza n'ukunda abantu nze ntuze babagore bose mwishenga ntamwa ndaba. Ibi ni biki? Uri kuravuga kwiki wewe? Ko umwasi wari Satani, kandi ari declaration y'idogera Imana yashizeho. Ni intambara Imana yashizeho, kandi keneye ko tugwana tukanesha. Nico gituma ishengero ryo mu Burundi mwavyemera mwavyankumviza guhaguruka.
tubwiriza kumumena umutwe. Haleluya. Nachimanito. Umviriza nsomera muri Yohana 3:16. Ico mukamenya urukundo Imana igukunda. Ntacitokora. Nta na kimwe itokora Imana. Haleluya. Gushika umunsi umwe yashese umwana wayo. Iramusheta, iramunuga mw'isi. Iramujugunya mw'isi yuzuye umujinya, irimo Satani, irimo urwango rubi. Somera. Turasoma mu izina rya Yesu. Yohana 3:16 bavuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi. Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi. Umviriza ngo naje ndimo, vuga uti naje ndimo. Naje ndimo. Subiramo bwira mugenzi wawe. Naje ndimo. Bandanye. Ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Bandanye. kuko Imana itatumye umwana wayo gucira bari mw'isi urubanza. Ndashaka mbwira umuntu wese ari ngaha, Imana ntiyarungitse Yesu guca urubanza, yarungitse Yesu gutabara isi. Urubanza ruzoba hanyuma ku bantu batigeze bamwakira. Kubwo urukundo Imana yakunze bari mw'isi. Amen. Gwatumye itanga umwana wayo umwe kinege ngo bamwizere bose Hazafiruhi. bisigura ngo hari urupfu rubi rurindiriye abantu bose bo ku isi. Urwo rupfu rwabikiwe Satani gusa n'abadayimoni, ariko abantu Imana yaremye birirwa baracayo bakorokera mu muriro kubera tutabivutse, wewe. Gira mugenzi wawe ngo ntiwabivutse, ntiwigeze ubivuga. Ntushaka gutahura umuriro Imana irindirije abantu, ntushaka gutahura umuriro urindiriye abantu. Nimushaka kubitahura, umunsi wabitahura ntiwasubira gusinzira na rimwe, ntiwasubira kuryama, ntiwasubira kwivanga mu vyaha, ntiwasubira gutukana no kubesha, ntiwasubira kuvuga urusaku, ntiwasubira gucumura. Ntiwasubira gucumura. Hagarika gukinisha umuriro. Hari urupfu rubi rurindiriye abantu bose banse kumwakira. Reka nakubwira igituma abantu bazopfa urupfu rubi. Yesu ku musaraba, igihe yafata ingingo yo kuza mu isi, nta kindi kintu cyari gushaka gutuma umuntu akira umuriro n'urubanza rurindiriye abantu. Kuko igihe twakira Shetani tukemera ivyo atubwira, igihe kuri ton ya Adam na Eve twagiye mu ruhande rwa Shetani. Wavyemera utavyemera uri mu ruhande rwiwe, kuko niwe yakuvyaye, we niwe uzaye ngaha ku isi. Uruvyaro rwa Shetani n'abiwe bose bazokorokera mu muriro, inyenga iriko itunganywa n'Imana nyene. Kugira ukire umuriro, Yesu mwijuru yicaye mwijuru, sinzi aho yari yicaye, habaye inama mwijuru, baravuga ngo none aba bantu ninde bacungura, ninde bakiza ibi vyago bigire babeko. Yesu aravuga ati ndagiye jewe, sishaka kwemera abantu Imana yanje yaremye, papa wanje yaremye ko bahonera mu muriro, jewe ntavyo nemera. Imana yambwiye ati uravyumvaga mwana, urabishoboye, ati je ndagiye, uko biba kose ndagiye kubarokora. Yinjira mu muntu, acika umuntu, yemera kugorwa, yaba mwijuru, yaba ahantu heza hatagira amagorwa, aza kuba mw'isi muri uyu mukungugu tubona muri ibicafu, aragoranwa natwe kugira ngo gusa twereke ubwa mbere na mbere urukundo rwa Data, ingana dukunda. Bamuraba nk'uko benshi bariko baraturaba twatumiye, badusuzugura maze ntaco twiko turakora, bamuca impande barengana bamwita amazina, mugabo bamwemeye